STV Every Story Matters. Hello bakunzi ba STV, mumeze neza? Natwe tumeze neza. Iyi ni imwe mu nkuru y'incamugongo ku bakunzi b'uyu musore mumenyereye cyane mu bintu bigiye bitandukanye, azwi ku izina rya Star Love. Star Love ku munsi w'ejo hahise niho naronka message cyangwa ubutumwa bumbwira yuko agwaye kandi aremvye. Niho uyu munsi naca mfata akanya ko kuja kumuraba. Ndagenda niho navugana nawe, ariko ikiyago nticagenze uko nagishaka kuko twasanze atamerewe neza. Ariko muri bike twamenye nuko avuga ko yasanze afise ico bita ishano mu Kirundi cankwe ibyo tukunze kwita ngaha iwacu Bujumbura isumu. Aragerageza gusaba ubufasha abamufasha mu nzira yo kumusengera ndetse no kumushigikira mu bihe bigoye arimwo, ariko kandi mu kiyaga gito twagidaranye nawe kuko aho twashatse kumuvugisha byanse ko avuga, ijwi ntiryasohoka bivanye nk'uko yararembye cyane, ariko twagerageje cyane kugira ngo turonke bikeya arivyo iyi video n'amaje tugiye kubashikiriza kubereka no kubumvisha arivyo yagerageje kudushikiriza, niho muza kumva byinshi. Kuri uno mwanya rero tuvugana twamusanze imuhira hasanzwe aba, ntitwabashije kumusanga aho umugore wiwe twashitse atubwira ko agiye kumuronderera ivyamwa aba arafungura. Aravuga neza ko ashobora kuba yari iryo shano ku munsi w'itariki 21 umunsi urangiza umwaka wa 2021. Turasaba nkuko yabidusabye natwe, nubwo bitatworoheye canke bitadukundiye nkuko twabishaka kuvugana nawe, yasabye ko twomushigikira mu kumusengera kugira ngo amagara yiwe asubire kuba meza, asubire kubandanya imirimo yiwe, ndetse murazi ko na cyane ko hari hasanzwe haciye iminsi ariko aravugwa muri ibi bigiye bitandukanye, aho bivuga ko ariko ararya amafaranga y'aba diaspora bavuye muri za Arabia n'ahandi, akavugwa mu guhemukira umukobwa yamufashije byinshi n'ibindi bitandukanye. Ariko tuzofata akanya turondere n'urya mukobwa tuvugane nawe kugira ngo twumve uko avyakira mu kugwara kwa Star Love. Tubashiriremwo video tubumvishe n'ivyo yashoboye, ibyo twashoboye kuvugana nawe aho twamusanze hagwariye imuhira iwiwe. Uri kuravugwa mu bintu by'abagore, warahemutse kuri uyu n'umufisi wundi, bikavuga ko umufisi kumvo z'amahera n'ibiki. Nyuma y'ivyo byose ntiwiyumvira ko ivyo byo bari nyandamuvano bikakwega ivyo bintu byose? Wapije kuva ya mukunzi wanje je tubonanye avuye yagiye kurondera ubuzima tukongera guhura, nibaze ko nta bandi bantu jewe kenshi n'abandi kumwe nabo ntari ku kazi twibereye nyene aho mutwiposhereze nyene, kandi nibaze ko nta bantu yani b'inshuti zatari baza kundaba muhira naho baza hari igihe baza bagasanga je ndiryamiye, sinje nta bintu vyo kuvyuka ndyamye. Nibaze ko kuva iyo 30 nta muntu ndibaza wundi twari bwigere duhura ngo twicare dusangire atari urya mukunzi wanje gusa, nabo ba Beri Kristo n'abandi, kandi nkaba nzi ko urya mukunzi wanje nawe atavyo yokora nta bintu yo bivanye na love tufitaniye yari ntavyo yokorera. Wibaza yuko ukuroga akoreka ko kwanga? Nibaza yuko d'abord twizera ivyo by'amashano n'ibiki ko ari ibintu tutoha agaciro cyane, dushira Imana imbere. Urazi ngo kuyizera Imana ntacabura, tuje tubikuremwo
nimba bihari warapimye ishano ntabwo ushobora kuba warimaranye ukwezi ukaba yumvise ubu byose birashoboka. Rero umuganga ugiye kwipimisha ko amaze kugira kuvisa ishano yaraguhaye imiti ariko uri kurayifata. ndiko ndayifata kabisa, ndiko ndayifata uko nari meze ejo ho nari narevye isano no kuvuga sinavuga, umunsi wa nuko binakunda nkavuga kandi aho ndiko ndumva ndiko ndaronka n'udutege duke ndasohoka nkaja no muri toilette, ariko bwa mbere hose nanajayo vyari vyase kubera numva nacitse intege nyene umubiri wose, umutwe nyene nkumva ngo urasanzaye iki n'iki. Ariko twizere ko ho amasengesho nayo warugiye n'umuntu akagusengera. Twama twasengeye buri mwanya, umugore wanje yaba yasengeye buri mwanya nyene akansengera. Uriho warazi gusenga? Hari umuntu atazi gusenga Imana, umuntu ananirwa gusenga ari uko abaye ikigaba Imana, ahandi ho urinze ufukama ukavuga ati reka nsenga Imana. Amasengesho usenga ntiyigera agwa, kandi nta umuntu wese agendana isengesho, gusa no kuba tutazi ukuntu turikoresha, tutaba tugomba kumenya n'inzira yani turicishamo kugira dusenge cyangwa dusengera n'abandi. Imana igufashe ushobore kuronka kandi nguvu amagara bamenye kugenda neza. Twizeye ko biza kugenda neza, twizeye ko Imana iza kubikora. Brother, Imana irabikoze, Imana yakoze vyinshi. Iyi Imana yatumye mara amezi 9 mu nda ya mama, hariho abinda zabo hariho abana batwagwa inda zimwe zigakoroka abandi bakazikurayo, ariko Imana igafasha mama akamara amezi 9 yose anyibungenze, kugeza yisanga afite imyaka 20 iri ngana guca iyadizi ico gihe cyose. Ubu niho bitoreka kundinda, ndazi ko bizogenda neza nongere gusubira mu buzima nk'uko nari mfise. twashitse ngata mubona wa demo wawe cyangwa umugore wawe ni best love yagutaye usanzwe uri wenyine? Ejya musanze agiye kundonderera ivyama nyene ndagufungura ko indya zo mu nkono je sifungura, indya zo mu nkono nazo nshobora kwera, ugiye kunzanira ivyama n'ubu wazibona ashitse, ariko ibaze ko urya abari impande nk'umufasha wanje kugira amfashe nyene ikingoye asiba kinkorera, cangwe amazi ntashoboye kuyishira akayashirako nkabandanya ameze neza. Ariko ujya mu ex wawe Lohasha ntaco mupfa, we twizeye ko mumeze neza. Ujya mu ex wawe ujya mwahorana? Jewe reka tuvuge ivy'ingwara yanje vy'uryarekana navyo uzobimbaza nongeye gutora mitende, kuko ivyo urya ni story ndende. Ko ntaco mupfa nyuma ya bijya by'urukundo, sivyo nshatse kubaza. Ariko ubu mvuga muri ibi bihe nta n'umunsi muratsitarana ko Mana jewe ibyo gutsitarana kumva nakubwireka n'umunsi tuvuge ku vyerekeranye n'uburwayi mfise, kuko sino ntaco navyishura ngo ngire ico ndoye ngufatanye uburwayi n'urukundo n'ivyo nahoze mu vy'urukundo n'iki umuco uzowusaba namaze gukira nzobitanga. STV, every story matters.